ko nk'ibitangurana n'umugore akiri muto w'ifreshere kandi n'ubuzi yacari oya ubuzi zaragabanutse ngo ndiko ndakura ni ukuvuga baraza bakabimbwira ngo oya ngo rondera abakozi ngo rondera abakozi nta gikorwa c'umucafu na kimwe kibaho uraheza gukora nimba wacafuye hanyuma ukaja muri duba waronse agasabuni ukaronka n'amahera y'utuvuta koga ukaca wisiga usubira kuba mwiza kwa kundi waruri barabimbwiye ngo iyo myotsi ngo uri kurota ngo umunyoto ngo uri kuragurukira muri uwo mushatsi ngo si vyiza ngo Radio Television RTBB Nijwi Giza Urundi Giza. Ku bakunzi b'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi RTBB ikaba kandi n'imbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none turabahaye ikaze n'ikiganiro Kayangana Mukenyezi. Ni ikiganiro giha akaryo umukenyezi wese yirata ibikorwa vy'iterambere agezeko ndetse akanatanga n'impanuro zitandukanye haba no mu gwaruka. Ikiganiro kandi kiraha akaryo umukenyezi kwirata ibikorwa akora na cane cane ibikorwa vyitwa ko ari ibikorwa byamenyerewe ko ari ibikorwa bimenyerewe mu bagabo. No musi rero turi kumwe n'umukenyezi aho twashoboye kumusanga aho ariko arayanga inyama aratara ico bita amasosiso. Murazi yuko ari ibikorwa abakenyezi canke abigeme batamenyereye kuba bakora. Uno musi rero namubazaniye reka ndamuhe ikaze maze abidondore. nitwa Niyongere Chanceline Ego. nkaba mbaha muri commune Isare nkaba nubatse nkaba ndi umumama w'abana batatu. Ego. Twarabasanze aho muri ko murakorera ibikorwa vyo gukotsa inyama ndetse n'amasosiso. Mbega kuba ariko baradukurikirana mwoshobora kutubwira uko vyabajemwo vyaje gute kugira ngo mushobore kwiyumvira ivyo bikorwa nariga atabakenyezi canke abigeme babikora bimenyerewe mu bagabo gusa. Kuntu vyanjemwo Yego. nk'ibitangura naravyiyumviriye kubera nari mfise akabare ndandarizamwo inzoga. Inzoga gusa. Ego Ego. inzoga ndazidandaza nca niyumvira gushiramwo ibintu vy'inyama mugabo nkabona iruhande yanje hari inyama z'inka z'impene z'ingurube nca ntangura kwiyumvira ico gikorwa co kotsa amasosiso. Ubwa mbere rero naje sinabona ko izo nzobikora naratanguye ndazana umukozi mbona ntankorera neza mugabo nari namaze kubona ibanga birimwo. Ego umukozi maze kubona ko atankorera neza niho niyumviriye ati none ko mbona umukozi nari maze kubona ukuntu umukozi abikora kurya kuntu gutungira ndavuga ati none gabasha ibije sinobishobora ntangura kwiyumvira ivyo nyene ca ndavuga ati reka nzopima umunsi umwe ndabe umukozi tukiri kumwe ndamufasha buke aho rero nariko ndiga kugira nanje ndabe ko nobishobora. Yego. Mu nyuma mbona ndabishoboye maze kubishobora niho navuga ati umukozi ankorera nabi reka nanje ibi ndavyikorere jewe nyene. Cambandanya nabikora uko nyene ndabikora niho mwasanze ndiko ndabikora kurya nyene. Rero nta ngorane nimwe mfise ndabikora neza n'umukiriya yinjiye agashima akabona ko ari igikorwa nkora neza ntari umwiga. Oya. Ego. Mbega none ivyo bikorwa bimenyerewe ko ari ivy'abagabo gusa ntiwiyumviriye ati mbega ibi bikorwa ndiko ndakora bitangenewe ntiwiyumviriye kuba wobiheba? Imisi ya mbere n'ukuri naravyiyumviriye kandi vyarangoye bivanye n'abantu nabona naragendana n'abantu kamenga birantera isoni ndiko ndabikora. Yego. Nanone maze kuvyinjiramwo ndabikora hariho abantu wenga bati ivyo bikorwa si vy'iwawe bivanye n'ukuntu babona nifata ivyo bikorwa ni vy'abantu bameze ukuntu mugabo nanje kuco nabona nkuramwo kikawukira. Yego nkavuga ati nukuri naho mwenga iki gikorwa kirakengeretse kazima jewe ndiko ndabona ikintu nkuramwo. Yego. None mbega umugabo wawe nawe
yavyifashemwo gute, yavyakiriye gute, abonye uriko urakora ibikorwa yari guhava akora? umugabo nawe nyene vyabaye ko nyene vyaramugoye kwakira kuko mu minsi ya mbere nukuri narabidandaza, murabona bijya bimenyereye kurya abagabo nta bagore canke abakobwa bakunda kubifungura, ahanini bifungura abagabo. Rero nkabidandaza nka seriva abagabo, kenshi na seriva abagabo. Rero hariyo ukuntu amasaha nadandaza amasaha akiterera imbere, umugabo nkabona ko atavyakira neza bivanye n'amasaha nari maze kongerako nkiriko ndadandaza inzoga. Yego. Kuko bijya barabikunda, ni ibintu binyaruka, si ibintu urinda gucanira cane. Nka twebwe ngaha muri komine Sare murabona ko hari abadoga bava i Bujumbura, ushaka kuba yihitanira akaboga shika ahereza umuryango, shima gutora ako kantu katagoye guteka. Nanje rero kubera nari maze kubona iryo banga, bava hariya na hariya barahitana akantu bajana mu muryango, bigira bifitiye mu minwe, nategerezwa kurindira ayo masaha. Rero umugabo byaramugoye kwakira, mugabo naragerageje ndamutahuza, turaganira, ndamwereka igituma nteba ko mba ndindiriye abakiriya bava i Bujumbura bahitana akantu bajana mu muryango. Aratinda arabitahura, kandi nawe nyene yarahatembera akabibona, akabona ko atabubeshi nshiramwo, ivyo ndamubwira ari ivy'ukuri. Ubu rero n'amahoro, yaramaze kuntahura nawe nyene. Yego. Mubazi mu Rushubi bashobora kumva neza na neza ko ari hehe, mbega abayangayanga hariho amazina bakunda kubita? Yego. Bavuga kwande? Kare bavuga ku masosiso, bavuga izina ry'iwanje. Ubu kubera tumaze kuba babiri, kare niho urabona uri karahamagara umwe bariko barahamagarana, baravuga ati isanga ku masosiso. Ku masosiso rero bari bamaze kuhamenyera, kuko nari umwe, ata wundi muntu yadandaza isosiso yari jewe. Ico gituma nari maze kuronka iyo adresse ivuga ku masosiso, ko bari bazi ko ku masosiso ari aho nyene. Yego. N'ubu baracahita ku masosiso. Nta kandi kazina baraguha? Nta kandi kazina barampa, nako nyene bavuga ku masosiso, canke bakavuga izina ry'umwana w'iwanje, ngo kwa mama nde? Kwa mama Shera. Kwa mama Shera. Ubu niko tuzoza turavuga. Yego. Aho nivyo bibiri, uvuga ku masosiso canke ukavuga kwa mama Shera. Kwa mama Shera. Adresse ikwiye. Mu Rushubi kuri Sante. Yego. Urakoze cyane. Mbega none nta bantu boba bariganye umugambi wawe bashobora kuba baraje dufate nk'abakenyezi? Oya ntawe ndaranyigana. N'uwo wamaze kuza, umuntu w'umugabo, umuntu w'umusore, nta wundi mukenyezi aravyiyumvira, kuko umenga bakimbona ndabitangura, barabona ko umenga ndiko nkora igikorwa kigayitse, kandi je nabona ko ari igikorwa ciza kizana amafaranga cikiza mu muryango. Wewe wari wifitiye ibanga ryawe? Yego. Rero ubu sinzi ko barajijuka kugira ngo uwo mugambi nabo bawutanguze. Nta mukenyezi ndabona awutanguza ngo yiyumvire kotsa inyama canke yiyumvire kotsa amasosiso. Uretse igikorwa cyo kotsa inyama canke amasosiso, hari ibindi bikorwa vyo kwiteza imbere ushobora kuba uri kurarangura? Izo sosiso burya ndazikoze hafi imyaka 5. Muri 5 narashoboye kuronka kandi kantu nkuramo. Ubu naruguruye akabutike, ndagashiramo umuceri, ibiharage, ubufu, indya z'ingurube. Ivyo byose vyavuye muri ivyo vy'amasosiso. Aho rero ubunye izo sosiso ubu sinkihera hakiri kare cane. Mu gatondo nzinduka muri ako kabutike, mu masaha 11 nkaca nugara, nja kotsa amasosiso nayo. Neza na neza urashobora kutubwira urugezo ugezeko mu kwirata uko kotsa inyama? Umugambi
ndawiratako cane kuko warangiriye akamaro cane. Jewe mfise umugabo w'umufonctionnaire w'umwigisha, ariko ivy'urugo murabona biragoye kugira ngo utunganye urugo we uri umwe ntibikunda. Ni ubwo buryo rero naramufasha gutunganya urugo ntihagire ikintu na kimwe tubura, ndetse turagira n'umwana yiga mw'ishuri ryitwa privé. Iyo privé twariha amahera atari make, narashoboye kumufasha nawe nyene ugasanga ndiko ndamuterera ndamufasha kwigisha umwana, yego n'utundi dukorwa two ku ruhande two hirya na hino. Yego akenshi baravuga bati iyo umukenyezi mu rugo afise ico aterera bagahuriza hamwe n'uwo bubakanye, canke akabona udusigarira asigarana tw'uburyo agenda araronka, wahanini aca yigira umuntu w'umugabo mu rugo. Mbega nawe bivuga ko iki niko vyaciye bigenda mu gihe umaze kubona ati nta mahera y'isabuni canke nta mahera y'umunyu ndamwaka, ati duhuriza hamwe? Oya uko nukutamenya, kuko jewe ntarabikora narabona ko umugabo nawe ariwe yiruka kandi akabikora buke buke, ivyo ashoboye yarabikora. None noca ngaruka nkamwereka ko ndi uwundi muntu gute, kandi nanje ntarashikira ivyo bintu atigeze anyereka ko ari uwundi muntu. Rero umuntu amaze gutera intambwe ntiyoca yigira uwundi muntu akomeye cane mu rugo agakengera uwo bubakanye. Oya abakoze amakosa, kuko urugo ni babiri, mukurondera mwese, kandi murondera mwese niho n'urugo rutera imbere. Ugiye kuvuga ngo jewe ngo mpambaye ngo kubera ngo ibintu mfise ngo ndasumba umugabo wanje canke ngo ndasumba umugore wanje, aho buri kurihenda cane. Canke ngo nta kintu ndagusaba mu bintu mba mbuze mu rugo. Yego uko no kwihenda cane. Urugo ni babiri, niko mu mategeko bivuga. Mutegezwa kurondera mwese kandi mukagihurizako kandi mugashira hamwe mukiteza imbere mu rugo. Akenshi barakunda kuvuga ngo mu rugo hariho ibintu bigenewe umugabo ategerezwa gukora mu rugo, byaba ibisumwa nk'ivyo umukenyezi canke abana bakenera. Ntavyo woba wagiye uragura mu buryo uronse mu gufasha umugabo mu buryo ushobora kuba wararose ugaca ubona ko umenga uri gihangange? Oyaye ivyo onye uri umukenyezi atahura ivyo ntiwoca ubikorerako. Ivyo urabikora mugabo ubikora nk'umuntu wo mu rugo nyene, uzi ko ubikora nk'umuntu wo mu rugo. Uwo munsi nimba umugabo atabikoze nawe uba uzi ko utegerezwa kubikora, kuko uba ufise ubwo buryo uzi ko utegerezwa kubikora. Kuko aho tugeze ubunye nta mugore yovuga ngo ndarindira umugabo ngo mpaka bari bakora ico onye. Oya kubera iki? None nawe uri umuntu kandi nawe urashoboye, twebwe abakenyezi ubu turashoboye. Muri ubunye we waba yaraguhaye ubwo burenganzira bwo kurondera, none kubera ko wogaruka nawe ntuhagire ico wokora mu rugo kandi kimunezera, kandi ukagikora unezerewe unezereza umuryango. Ni muri ubwo buryo rero tokwirata umugabo ngo tokwirata ku mugabo ngo jewe ndakora ibi ngo kandi ntategeza kubikora. Ikintu cose iyo umugabo atabaye hafi kugira agikore, wewe utegeza kugikorerako. Yego akenshi baravuga yuko abakenyezi kenshi bafatirwa amaboko mu mugongo, ko batoja kurondera uburyo kugira ngo nabo bagire ico bafashije mu ngo zabo. Wewe hoba hariho intambamyi washoboye kugira mu kubuzwa n'umugabo canke mu kugira intambamyi zo kugira ngo ushobore gushika ku ndoto wifuza gushikako? Noba ndamubesheye n'ukuri. Jewe mbere mu ntango ncugurura ako kabare twarakivuganye, we yanandondereye n'umutahe turakivuganako. Ndamubwira ati kuguma nicaye ngaha muhira taco ndiko ndinjiza
si vyiza raba ikintu ushobora gukora basi ushobore kwigurira amavuta nisiga n'utundi tuntu nyene duto duto utarinze kumusaba ntarinze kumusaba niho rero yavuga ati wewe wumva wokora iki ndamubwira ati je mugabo mu buto bwanje kuva nkiri inkumi nakoze ibintu vyo kudandaza ati rero sinzi ko noronka nkizino murabona naje ntahamenyereye sinzi ko noronka aho ndandariza aho yambwira ati reka nzobaza aho ushobora kuronka aho udandariza nyuma ushoboye kudandaza mugaca arambaza ati none wumva ushaka kudandaza iki namubwira ati jewe ikintu cose kibaho nta kintu na kimwe ntodandaza kuko nakuriye mu budandaji ndazi kwakira abantu nkabakarabisha neza mu munezero niho rero yampa umutahe wo kudandaza inzoga ndugurura akabare kweri n'ukuri Imana yaragahezagiye nagakuyemo ibintu vyinshi yego muri uko kwiteza imbere hoba hariho izindi ntambamyi mwagiye muhura nazo akenshi barakunda kuvuga ngo vyahomvye oya reka n'ukuri atabusamazi ugize mu rudandazwa rwerekeye inzoga mu vyo nadandaje inzoga ntizihomba oya inzoga ntizihomba kuko inzoga uzidandaje uyizana wamaze kubona ico wungukako rero burya ikintu cose umaze kubona ikintu ukurako kuhavuga uti jewe iki kintu ndagikurako amahera angana uko ikindi ndagikurako amahera angana kandi ukabona nejo aho uzoba ugeze nukuvuga nico wowe wiyumvira kugura uca ukigura utabanje kubona ya mahera intambamyi mu rudandazwa yoyo ntibura burya uri umudandaza ntihabura abaza bakarya amadeni kandi aya madeni ntiyishurwe ugaheba burundu ugaheba iyo niyo ntambamyi nabonye mugabo kubera ejuru ntashobora gutwara umutahe basatwara inyungu gusa mugabo umutahe ukawusigarana nta ntambamyi zashoboye kukubera mu gihe baharura ati uyu ni umukenyezi oya nta ntambamyi kweri murakoze cyane narabikora nyene nezerewe kandi ntaba abantu twigeze tubigiramwo imishwano oya canke ngo biyumvire ibi n'ibi oya murakoze cyane mbega none mama Shera uno munsi uratubwiye aho ugeze mbega none ejo wifuza ko uzogera hehe ufatiye muri iyo migambi yawe yo kwiteza imbere imigambi yo kwiteza imbere ndabona imyaka isa n'iriko iragenda urabibona nawe ko shaje oya ahubwo ndabona ni sawa oya ndiko ndegereza imyaka ivyo ndabona ko ntazobandanya ndabikora nico gituma ndiko ndarondera utundi tuntu two ku ruhande nubwo nzoba nshaje nzogoma ndonka nkora ariyo yitwa passion yanje ko bijya murabona ko bikora umuntu akibangutse agifise inguvu no gukarabisha no gusereva hariya na hari baguhamagara kugenda hariya na hari bisaba umuntu akibangutse nanje muri murabona ko ndiko ndasaza bizobandanya ndabikora intumbero mfise nuko ndiko ndarondera kandi kantu nshobora ariko naragatanguye nako kabutike namaze kugurura ndiko ndahiga n'akantu bita imashini yo gushona no gushona naravyize ndabizi zindi ubusaza bwanje nze niyicare kuri iyo mashini yego murakoze cyane abenshi barakunda kugaya ibikorwa ibi n'ibindi baharuye ngo ni ibikorwa bicafuza umuntu canke ni ibikorwa bigenewe abagabo canke abasore uno munsi ushobora kubabwira iki kuko hari byinshi bahahombera ico bari guronkeramwo muri uko gukora ivyo bikorwa bagaye ugasanga barakibuze uno munsi ubabwiye iki ico novuga ni nk'akamunotera abakenyezi nka jewe uno munsi ibikorwa by'umugabo n'ivy'abagore je mbona umenga nta bikihari
kubisanzwe twebwe abakenyezi ubu turashoboye rero notera kama umukenyezi wese ahari ntasubire gucagura igikorwa azopfe gupima kw'ico kintu agishoboye gusa abona gikunda nukuri yogikora ari ikintu giteza imbere urugo ari ikintu kinjiza mu muryango kikamufasha ubwiwe wenyene kigafasha n'umwana yavyaye tuvuge n'umuryango yogikora kuko ubunye nta muntu akitungwa umuryango ari umwe nta kuvuga ngo kubera ngo bijya bikorwa ngo ari iby'umugabo umugabo ngo niwe yotegezwa kubikora kumbura hari igihe umugabo nawe aba afise ikindi kintu akora none we kaba uko tobikora uri muhira umugabo ari muri biriya nawe uri muhira kandi iciyumvira uragifise mugango kanko gikora cyo notera kama abakenyezi rero nuko ivyo byo kugaya byo kuvuga ngo umugabo ngo niwe yokora ibi ivyo abikuremo nta gikorwa c'umugabo kikihari canke c'umugore kihari wewe upfa kuba ubishoboye ukabona ko kijya gikorwa ushobora kugikora nibaza ko uwari wese ahari iyo banyumva ko yokora igikorwa giteza imbere urugo gusa kandi nta gikorwa kibi nta na kimwe ivyo vyo bava naje barabimbwiye kuraba inzara ngo kuraba agashatsi barabimbwiye ngo iyo myotsi ngo uri kurota ngo umunyoto ngo uri kuragurukira muri uwo mushatsi ngo si vyiza ngo ko nk'ibitangurana n'umugore akiri muto w'ifreshere kandi n'ubuzi yacyari oya ubuzi zaragabanutse ngo ndiko ndakura no kuvuga baraza bakabimbwira ngo oya ngo rondera abakozi ngo rondera abakozi nanje nkaca mbona umenga umukozi ntacamariye rero benshi kandi byavuga hari agihe nabibwirwa n'abagabo cyangwa nabibwirwa n'abakenyezi bakabona umenga ndiko ndakora ibikorwa by'ibicafu mugabo nawe wararaba ati mbega nzanye umukozi nanje noca nkora iki nta gikorwa c'umucafu na kimwe kibaho uraheza gukora nimba wacafuye hanyuma ukaja muri duba warosa agasabuni ukaronka n'amahera y'utuvuta koga ukaca wisiga usubira kuba mwiza kwa kundi waruri yego tugushimire cyane mama Shera yego murakoze cyane namwe kuba ariko baradukurikirana canke kuba dufatiye hagati ndabamenyeshe yuko ari ikiganiro kayangana mukenyezi mwumvise yuko ari umukenyezi acangamutse cyane nahari karavuga yuko amafreshere yagabanutse mugabo turabona amafreshere kumbure nawe bwe muri ko murabikurikirana murabona yuko amafreshere akiriko ni kuvuga rero uno mukenyezi twumvise yuko akora ibikorwa bitandukanye mu kwiteza imbere maze akanasayiriza mu rugo cyo kimwe n'uwo bubakanye ariko mama Shera turifuza yuko mushobora kubwira abariko baradukurikirana abakunzi bisamizi vyiza by'u Burundi ndetse ikaba nimbonesha kure ubabwira akajambo kanyuma canke ubwira abakunzi bawe ko mbura afise abakiri kandi babaye abagenzi ndifuza rero yuko ushobora kubabwira akajambo ubabwiye iki akajambo nobwira abagenzi abakiriya cyane abakiriya bobo dusanzwe tumenyeranye baramaze kumenyera gose abakiriya baranzi turamenyeranye cyane ariko abakiriya rero ico no babwira cyambere murabona ibintu biguma biduga byaraduze ubu rero hariho umwidogo w'abakiriya mugana nagira ndabatera kamo ndababwira bati bareke kwidoga kuko jewe sije nabazimba ni ibintu by'ubunye byaduze bihinduka nibihe tugezemo rero babandanye banyiyumvamwo baza ku bwinshi barangira n'abandi yego kwa mama Shera yego kwa mama Shera hari akaboko tarakira neza kandi yego kwakira neza kwanje barabizi nawe nyene naho ntorinda kwivuga barabizi ko ndi umuntu yakira neza abakiriya cyane baguteza imbere kandi banteza imbere yego murakoze cyane sawa namwe murakoze tugushimire kuba watuyagiye kumbure hari benshi bashoboye gufashwa n'inyigisho washoboye kubashikiriza tugushimire kandi n'ikindi gihe nitwagutumira uzoshobora kutuyagira ego
dushimire abakunzi b'imbonesha kure vyiza by'u Burundi namwebwe abakunzi bisamirizi mudukurikirana kuri 92 n'ibice bitandatu cari kiganiro Kayangana Mukenyezi. Ikiganiro mwateguriwe na Deborah Nakisomba. Dushimire uwatumye amasanamu aboneka Alex ni mubona. Dushimire namwebwe mwese mwadukurikiranye naho butaha. Radio